Nimbara ufise akanyobwa agomba kunywa na kanywere mu nzu. Shakoshi ubonye uhejeje kuyikoresha bikaba bikunda ko woyizinga ukayinyegeza kugira ngo ntibahave bagushushanya bakomeza kwibaza nyene kuri wa munyamahanga uri kurakora. Wowe ushaka amazi meza asukuye kandi atekanye ku buzima bwawe n'umuryango wawe, Samuel's Hope Water Service yabazaniye amazi meza yizewe kandi yujuje ubuziranenge bwose. Amazi yacu aratunganywa neza kugira gufashe kubaho neza, wirinde indwara zituruka ku mazi mabi. Amazi asukuye kandi aryoshye, ubuziranenge bwizewe, abereye bose, imiryango, amashuri n'amashirahamwe. Hitamo ubuzima bwiza, hitamo Samuel's Hope Water Service. Twandikire cyangwa duhamagare kugira turungike amazi aho uri hose kuri guteranya 25646499951. Samuel's Hope Water Service yaje hageze. Kuri mwebwe mwese muri kumakurikirana Dikobu TV, uyu munsi bivanye naho muherereye. Uyu munsi twashoboye kugirirwa ibakwe ryo kuronka umutumire abayobozi basanzwe bayoboye diaspora Burundi ku rwego wa South Africa. Nkuko mubizi, South Africa hari ibibazo biriko biraberayo uyu munsi kubimukira canke ku bantu bagenda gukorerayo ibikorwa byabo b'abanyafrika. Bonne fête Nkeshimana, karibu kuri Dikobu TV. Yego murakoze cyane. Gusabe turamukirize abariko baradukurikirana ku mihingo y'isi. Nagira ngo ndamutse abarundi bose bariko baradukurikirana na cyane abarundi bari muri diaspora ndundi muri Afrika y'Epfo. Uyu munsi hariko haravugwa imigumuko mu gihugu ca South Africa. Nikete ryamaze gusohorwa na ambassade y'u Burundi muri ico gihugu ca South Africa. Mbega imbere yuko dushobora kwinjira mu kiganiro nyezina, ivyo bintu woba wabimenye nk'umuyobozi w'abarundi basanzwe bakorera mu gihugu ca South Africa? Murakoze cyane. Ubwa mbere twagomba dushimire cyane ambassade yashoboye gusohora itangazo ryiza cyane ryo gukebura abarundi kugira ngo bamenye ingene bashobora kwifata ibibazo biriko biraba ku banyamahanga bari mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ni ibibazo bimaze igihe kirekire kitari gito, kandi byagiye byisubiriza uko imyaka yagiye yihaca. Ni bikorwa biba bihurikiye canke bikorwa mu cyo bita xenophobia. Ni ibintu biba bimeze nk'urwanko urugigwa ku bantu b'abanyamahanga baba bakorera muri Afrika y'Epfo canke babayo, na cane rero bikibanda kubirabure cyane. Abazungu ntacyo barabako. Abazungu birababako ariko si cyane, ntibiboneka cyane, kubera ko uzosanga abantu bibasirwa ndabivuze uko cyane babangamirwa cyane abarabirabura. Yego, kenshi vyahora biba tukumva hari umuntu yapfuye bamurashe, hari umuntu yapfuye bamugonze, cyane mwabo birabura nyene. Ariko uyu munsi twumva umenga hariho ubundi buremere babishizemwo abanya South Africa. Mbega hoba ari kubera iki uyu munsi bifise inguvu nyinshi, babishizemo inguvu nyinshi mu kwirukana abo bantu bashobora babajayo bagiye kurondera ubuzima? Byoba biva kuki? Hari ico abajayo boba bonona canke boba bakora giha umutekano muke abene igihugu ba South Africa? Iyo ugiye kuraba nta abirabure canke abantu bose bakorera muri Afrika y'Epfo, ugiye ko nta mutekano muke bateje, ahubwo babikora mu cyo bita kuvuga ko bariko baragerageza ngo kurondera kugarura ngo ubuzi ngo urumva bafata yuko abantu bose bagiye. Ariko iyo ugiye kuraba kenshi urugwanko ku banyamahanga sinovuga ko bikomeye uno munsi, kubera ko hari n'igihe hakozwe ibisumba ibiriko birakorwa uno munsi. Kuko twarabonye, hari ibihe twabonye hariho abaturiwe, hariho abatewe amabuye. Nivyo ko ubu hari ikibazo cy'uko bari gufata sinzi uko novyita mu Kirundi, kuvandarayizinga ibidandazwa by'abantu babasanze aho baba bariko baradandariza, baba bafise ibyo badandaza, bakaza bakabisahura bakabitwara canke bakagutegeka kugara. Ariko
ugiye kuraba ku bintu vyamye biba n'ibiriko biraba uno munsi nta tandukaniro, ahubwo umuntu ashobora kwibaza ni kubera iki hari imyaka biba n'iyindi myaka bitaba, hari igihe haba amahoro n'igihe haba akajagari. Gusa ikintu nshobora kuvuga nuko iyo ugiye kuraba n'ibintu abanyagihugu si ibintu bikorwa na leta, ni ibintu abanyagihugu bagenda bakiyoroganiza bakishyira hamwe bakavuga yuko ngo bagomba kurwanya ibikorwa, bagomba kurwanya ngo abanyamahanga baje kubatwara ubuzi. Nakurikiranye amakuru mbona umupolisi commissioner w'igihugu cya Afrika y'Epfo muri KwaZulu Natal aho yashoboye gusobanura avuga ati ntidushobora kureka ngo ibintu bize bikorwa n'abanyagihugu, aho yasavye avuga ati nibareke ibintu bikogwe n'abanyagihugu, bikogwe na leta bariyo ibimenye ingene bikonorora, ati kubereka abanyagihugu ntibashobora kumenya ntibashobora gutandukanya ufise icyangombwa canyaco n'ikitarico, ariko abapolisi baza kuba bafise ingene bakora akazi kabo kandi bakabikora neza. Rero jewe novuga yuko uko vyakogwa kare nuko bikogwa ubu nta tandukaniro rihari, ahubwo dukwiye gusa kumenya ingene tugomba kuvyitwaramo kubera ko ni imyaka myinshi ibi bintu byakomeje kuba. Abarundi bari uno mwanya ni gute boshobora kwitwara muri bino bihe na cyane cyane muvuga bitoroshe barimo? Ni ukuvuga murakoze cyane kuri iki kibazo mutubajije. Nagira ngo mfate uno mwanya, ubwa mbere abarundi basanzwe basobanukiwe ko bari muri Afrika y'Epfo kiretse uwoba abirenza ku ruhwe rw'amazi, basanzwe babize neza ko tutaba dukunzwe cyane, kubera ko ibisi rya mbere bibaye byabaye imyaka myinshi itandukanye mwagiye mubibona. Rero jewe ico nobahamagarira ni ukumenya ingene bitwara, nimba ari abarundi canke uko boba bameze ko baba begeranye n'abazimbabwe canke bakaba begeranye n'abamarawi n'abandi, nimba mubonye aho bamwe bariko baranywera ibi bintu by'agakuku, kunywera hamwe ni bimwe mu bintu bishobora gutera ishavu bigatuma havamo abafata ingingo zo kwataka abandi bivanye nuko hajamwe ishari. Rero jewe ico nobahamagarira abarundi bagomba kumenya ingene bagomba kwitwara. Nimba ari ufise akanyobwa agomba kunywa na kanywere mu nzu, anywera ahantu hatandukanye, ahantu hatekanye, kugira ngo ca kindi gituma bamwe bagira ishavu ngo bararonka ico banywa twege tutakironka, ico kintu iryo shari rihave. Ikindi cya kabiri, abantu benshi bacu na cyane cyane dufise abajene benshi muri kijya gihugu, kandi benshi bakorera mu kazi kajanye no kunguruza ivyo abantu baba batumye bibasanga mu mihira yabo, kijya benshi bita delivery, ivyo bita delivery. Mwico gihe rero ubwo buzi bakora bufise ama uniforme, kandi baba bazi neza ko uri karakora akenshi abagira ku moto. Ubonye bishoboka akaba asanzwe, hariho benshi baba bafise amashakoshi baheka mu bitugu. Iyo shakoshi ubonye uhejeje kuyikoresha bikaba bikunda ko woyizinga ukayinyegeza kugira ngo ntibahave bagushushanya bakomeza kwibaza nyene kuri wa munyamahanga uri kurakora, yizinge umenye ukuntu yitwara. Ufise ikoti y'akazi ukabona ushobora gushika muhira umeze neza, uyihindure wambara iyindi koti kugira ngo udashobora guca mu nzira yaho bariko baragirira n'aba bantu canke bariko barataka abo banyamahanga, nawe bakwishiremo kuko basanzwe babizi neza ko abenshi bakora
ako kazi n'abanyamahanga atari abakongomani n'abarundi, atari abarundi n'abanyarwanda, atari abarundi n'abazimbabwe, atari abarundi n'abamarawi. Rero kugira ngo ntugwe muri mu mporero, gerageza wirinde ivyo bintu byose bituma bashobora kukwikeka, kubera ko ushobora kuba uri kurarengana bakagutera ibuye, vyose bigamije muri ico kintu cyo kuvuga ngo ujya n'umunyamahanga ntiyarakagombye ko bari ngaha. Rero hari byinshi, hari benshi barabizi cyane, kandi twama twatanze impanuro. Kwiyubara bihagaze ku bintu byinshi cyane, kunywera ahantu ku mugaragaro, kugenda kwivanga n'ibindi bintu bidakenewe. Umuntu wese natahura icamujanye, natahura bagomba kubana nabo, kuko abarundi ni benshi. Teramana n'abarundi bagenzi bawe, hanyuma wirinde kugira imishwano n'abene gihugu nabo wahasanze. Ku barundi nabo baba bafise iciyumviro bari ngaha nyene mu gihugu cyo kujya muri South Africa, n'ikihe kintu babarira muri uno mwanya ibintu bikimeze ko? Nibaza ko igihugu cacu ni igihugu ciza cyane, kandi ni igihugu twese tunezererewe. Nibaza yuko abarundi bari muri iki gihugu baba bafise umugambi wo kugenda mu gihugu ca Afrika y'Epfo, bamanze batekane, bakurikira amakuru, ntibapfe kugenda kubera ko bumva ko bagomba kugenda. Bakurikira amakuru, batohoze, bamenye bati mbega nimba hari umuntu azonyakira uwo muntu, arangarantisa ko ndi mu mutekano, kuko uwo muntu yoba mugarantisa uwo mutekano ni nawe amubwira ati uzohaza uko. Sinovuga ngo ntibakwiye kuza, kubera ko nosobanura yuko nta gihe na kimwe tutabonye ibyo bibazo bihari. Barundi bakomeje kujayo, kandi bakomeza no kugaruka, bakomeza kugenda, bakongera bakagaruka mu gihugu c'amavuki. Rero jewe nkavuga nti uko vyoba bimeze kose, ibintu byose umuntu mu mugamba bafise afata precaution, niko no bivuga mu Gifaransa, afata precaution, akikingira, agakora igikenewe mu mwanya wacu. Sinomubwira uwo murundi yaba ashaka kujayo ngo ntagende, kandi sinonamubwira ngo nagende, ariko yakoresheje ubwenge, amenye ukuntu yiyubara, amenye uko yitwara, agende mu gihe abona ko ari safe, afise umutekano. Ni ivyo novuga. Nagomba ngo nkomeze gukebura abarundi, no kuvuga ibibera mu muryango w'abarundi canke diaspora ndundi muri Afrika y'Epfo abari byinshi. Hari ibintu biba bikenewe ko hari igihe ushobora gusangana natwe ubwacu nk'abarundi tutariko tworoherezanya, tutariko turabana neza, tutariko turabungabungana. Je nashaka gutanga impanuro, mvuga nti ari uwagiye kurondera, ndavuga nko wagiye kurondera passport, wagiye afise passport akaba yagiye gukora afise visa, ari uwagiye awusaba ubuhungiro kubera ko ata visa afise, ata cyangombwa agira. Abo bose bariko barabibona ubu kwiyo hageze kwiruka ku munyamahanga, abo bantu bose nta gaciro bahabwa, batakwa bose. Ibi rero nagomba kubwira abarundi bavyumve, banatahure, banitahure, bumve ko twakagombye kubana mu rukundo, bumve ko twakagombye gufashanya, twakagombye kwitanaho. Hari ibintu byinshi n'inzira nyinshi zo gukingiranira. Nk'akarorero nk'ibi biriko biraba, hari abantu benshi baba bafise nk'utuntu badandaza twa business tuba tutari enregistré. Utwo tuntu tukaba tubafasha kubaho mbere bagatunga n'imiryango mu Burundi, ariko ugasanga utwo tuntu twabo ntitwanditswe. Ni muri ibi bihe wa wundi yitwa ko afise icyangombwa, afise ID ya Afrika y'Epfo, canke afise abona abirekuriwe n'amategeko, kuba ashobora kuza akavuga atoke nshobora kugufasha nkandikisha ibi bintu, atarondeye vya umurengera, inyungu z'umurengera kuri mugenzi we, ahubwo nshobora kugufasha ibi bintu byawe nkavyandikisha, ugakomeza ugakora, ariko bikitirirwa jewe, ariko akaba afise urukaratasi. Ibyo byose n'uburyo bwo gufashanya.
ati nshobora kugufasha nkagukingira muri iyi nzira iki na kiriya. Ibyo byose tubikoze mu rukundo niko kwa kwiteza imbere, niyo yambono yimbona kazoza turabisha ko ya 2040 na 2060, kuko ntidushobora kuvuga ngo imbona kazoza ngo tuzoyigerako ari hahandi twubatse amabarabara cyane twubatse amazu meza ariko nta rukundo dufise. Urumva tuzovuga ko twageze no kumbona kazoza mu gihe dufise principe canke uko twitwara dushobora gufashanya, dufise twarakomeje kugira ubumuntu ubumwe tugashira hamwe. Ivyo rero nagomba kubihamagarira abarundi bose turi muri kijya gihugu bwa mbere kugirana urukundo. Nabisigaye niyo twakomeza kujyana turondera inyungu, benshi usanga target ari kuvuga ngo reka nkore ibi kugira ngo ngere kuri biriya canke ndonke biriya, akaba yumva na mugenzi we atomuhereza agaciro cyane ko wewe yogera kuri biriya. Ivyo navyo naho wobigera ko ntuzobihoramo, n'ubuzima utazohoramo, ubuzima buhubundi, imyaka ihiyindi, iminsi ihiyindi. No kuvuga hanimba hari ivyo ugeze ko kubera ko uri umusore, igihe uzoba ushaje ntabwo uzobigerako, kandi urabizi neza ko ntagahora gahanze. Nivyo rero nagomba guhamagarira abarundi ubumwe, solidarite. Nimba hari ubaye atake ubibona, woye kwirukanga utavuga ngo urumva ngo nanje bahava banyataka, gerageza umutabarize bibaye bikunda umukure hajya umwirukangane, kabone naho ubishobora kuba byo riskinga ubuzima bwawe, ariko nivyo bigira ubumwe, kubera ko ushobora kudatakaza ubuzima uri kurarokora ubundi ukazobutakaza nta nico uri kuraramira nta namba ukagenda uko nyene. Ni vya bindi bavuga ngo udatakaje amaraso ugwanira ico wotegereje kugwanira, imbwa zirayanywa zica ziyanywa ku buntu. Nuko bimeze rero. Nibyo jewe mpamagarira ubumwe kandi nkahamagarira n'urukundo. Nagomba no guhamagarira abarundi bari muri diaspora ndone muri Afrika y'Epfo baba bumva umenga tugomba guhora tuba muri za division zigamije inyungu kanaka tuba twironderamo, babireke kubera ko nkuko nabivuze ntagahora gahanze, ibihe bishira ibindi. Ivyo wirukira uno munsi ejo harabazoba bakwiruka ko babirondera, ugasanga babikeneye, ugasanga rero wararuhiye ubusa, ugasanga ntugize n'amahirwe yo kubigerako, yo kubimaintaining. Ntibikenewe rero ko abantu duhora duhanganye turi kurwanira ibintu ataco bimaze. Nibaze dushire hamwe, nibaze tugira ubumwe, nta kindi kintu gikenewe. Tugushimire cyane ku mwanya wawe no ku kiganiro cyiza ushoboye gushikiriza abarundi. Murakoze cyane.